kuririmba, haba gukura, haba gukora ikintu cyose. Iyo ugeze mu kaga kiravuga. Uyu mugabo ngo yari umukozi w'Imana, hanyuma yapfuye afise umwenda. Mw'icyo gihe utishyuye ideni bagutwara abana bakabagira abaje, bakabagira abakozi badahembwa. Ideni ni ribi, si ribi, ni ribi. Umudamu aja ku muhanuzi w'Imana, aramubwira ati muntu w'Imana, ndaje imbere yawe, urabizi neza ko umugabo wanjye yakorera Imana kandi utwishyuza uraha hafi, ariko arakomanga. N'ejo yaravuye hano, n'aya amasaha yambwiriye aza ntayanyene. Narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe. Tera haleluya, ongera haleluya. Agenda ku muntu yizeye ko hari icyamumariye. Impamvu watumbereye uno muryango nuko wamenye ko kino gicaniro hari ikintu kiza kumara. Ndagutangarije uyu mugoroba ko Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Ndagutangarije uyu mugoroba ko hari igikorwa Imana ije gukora. Ongera haleluya. Elisa aramubaza ati none. Elisa nawe nta kintu yari afise, basi bibaza ngo bifatika aricyo nza kuguha. Ntacyo, ariko ikintu ngiye kuguha kiraza kuguha ibintu bifatika. Nta muntu anyumvise, mu bifatika nta kintu uza kuguha, ariko ikintu ngiye kuguha kiraza kuguha ibifatika. Nta muntu anyumvise. Tera haleluya, ongera haleluya, haleluya. Narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo mufatika nta kintu uza gutahana, ariko icyo nza kuguha kiraza kuguha ibifatika mu izina rya Yesu. Arangije Elisa aramubaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Aramubaza ngo ufise iki muhira? Naba ngo nta kintu ufise, ufatiye ku ideni ufise, nta kintu ufise. Naba ati none ufise ikintu ufise gusa nakabya kari mutuvuta batwaye nawe twonyene imbere n'inyuma ito tumusigara. Manya umukozi Imana aravuga ngo genda utire ibintu kandi ntutire bikeya, hanyuma uzana ako kantu ufise karaza kuvamo igitangaza. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe, narivuze ngo Imana ishimwe. Kubera hari abantu hano bafite ubuzima bubi biturutse ku bandi bantu. Hari abantu bafite ubuzima bubi buturutse ku bicaniro by'iwabo. Hari abantu bafite ubuzima bubi bicaye hano, ariko urakeneye ko ubuzima buhinduka. Barabajije, ndakubaza ngo urakeneye iki? Ni iki kukeneye? Barizo bicaye ngo urakeneye ko Imana ikora iki uyu mugoroba? Tera haleluya. Arangije aramubaza ngo ni iki ufise? Aravuga ngo nta kintu ufise atari akabya kutuvuta twa elayo. Tera haleluya, ongera haleluya, subira haleluya. Mu bintu bifatika nta kintu ngiye kuguha, ariko mu bifatika ndagiye kukuremera igitangaza. Ndagiye kuduza umushahara wawe, ndagiye gusenga. Umaze igihe kino ukorera abantu batakuriha, bakora abantu amezi angahe ntibakurihe, ariko ndatangaje ngo ubuzima burahindutse.
tera haleluya. Nta kindi kintu yamuhaye, yabwiye ngo genda ufate abana bawe mwiyugarane. Amen. Akabyira kazi nakuza kazi, akabyira kazi, akabyira nakuza akazihebe ntawe ukazi, akazihebe akazihebe ninde asa akazihebe kara akazihebe akabya. Yesu ashimwe cyane. Nakantu bateka mu isupu kera cyangwa isosi, amasafuriya ataraza, ntiwaryoyaga isosi yo mu kandi iraryoshye itandukanye n'iyo mu isafuriya. Haleluya, tera haleluya, ongera haleluya. Yavuze ngo nakabya gusa dufise, nakazihebe nta kintu ufise kandi merewe nabi. Ndagutangaje, Imana yamamagaye kigiye kuguhera ubuzima kuri kino gicaniro. Tera haleluya imbaraga, ongera utere haleluya, subira haleluya.